Ndizera ko muguye neza cyane gose muri kano kanya tuvugana turi mu gihugu cy'Ubuganda kandi ibidasanzwe biriko biraba turi kumwe n'abapastori batandukanye aba bishop aba prophet abantu benshi cyane twashoboye kugera muri kino gisagara cya Kampala turi kumwe n'abarundi abanyarwanda turi kumwe n'abatanzania turi kumwe n'abakenya aba Sudani benshi cyane bari muri kino kibanza reka mbwira umukameraman ashobore kubeka umurongo muremure cyane uri hano hantu w'abakozi b'Imana bavuye mu bihugu bitandukanye aho urashaka kukamera werekana just kuva hari inyuma ibidasanzwe biriko biraba twebwe tuva mu Burundi hariho abantu benshi cyane mu kanya turaza kubereka aba bishop benshi cyane bari muri kino kibanza bambaye ama badge hano turi kumwe n'umurongozi wacu kuva mu gihugu cy'u Burundi reka tumubaze ukuntu urugendo rw'iyo rwagenze kugira ngo avi Burundi ashike hano hantu ari nawe yaje ayoboye abarundi bazananye nawe atubwire uko ibintu byifashe. Yes, murakoze cyane tumaze kumva bona butumire urugendo rwagenze neza twaca mu mahoro dushika amahoro ibikorwa byatanguye kuva ku munsi w'ejo niho byatangura uyu munsi turabibandanya gushika indwi yose rero bimeze neza cyane turabyishimiye tuba duhabwa ubumenyi butandukanye kandi turabona ko zohavana ubushobozi bwo gufasha abandi bigashoboye guhagurutsa umuvyuro mu gihugu cy'u Burundi rero Imana ibahezagire cyane. Yes, mu ncamake igikorwa turimwo ni igikorwa kijanye numvise uvuze ijambo ngo umuvyuro canke ijambo ikanguro benshi bakunze gukoresha ijambo ngo umuvyuro kandi nakomeje kumva ijambo ikanguro benshi birabagora gutandukanya ikanguro kugeza uno munsi hari abakozi b'Imana benshi cyane kubw'iryo jambo numvise ngo ikanguro sinzi ko duha mu ncamake gatonya gusa mbega ikanguro ni iki kubera ikiba abakozi b'Imana bavuye mu bihugu bitandukanye bashoboye kuza muri kino kibanza bagahurira Kampala Uganda kubera iki babihisemo kubera iki bataje iwacu Burundi ibintu mwe nivyo ni kuvuga yuko ijambo ikanguro ni ikintu gikomeye cyane usibye gusa ko benshi babyitiranya bahagomba kubifata mu mubiri ariko ikanguro n'ubuzima bw'impwemu ikintu kizana abantu benshi kuri Kristo ikintu gituma abantu benshi buzura n'Imana ikintu gituma abantu benshi bamenya Kristo uwo ari we n'ibikorwa vya Kristo kuko benshi baravuga Kristo mugasanga ntibazi Kristo bavuga hano gasanga muvuga ku mubiri ngo ntibamuha agaciro mu buryo bw'impwemu rero ikanguro n'umuvyuro ni ikintu kiza gukangura imitima ibesanzwe yari isinziriye kugira ngo iyo mitima yose ibe mizima ishobore kwakira Kristo n'ubushobozi bwa Kristo. Rero igituma twaja ahi Kampala ni kuvuga novuga ni nk'umuryango w'iri shengero Grace Upward Church ni nk'umuryango Imana yacishije mu kugira ngo umuvyuro ushobore kuzana ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nico gituma ko turahabwa inyigisho cyane kumenya umurongozi icari cyo kumenya agaciro kico yahawe n'ingene teza kugihagararira kugira ngo imitima myinshi ishobore kubohoka. Nico gituma rero tuko duhabwa ubumenyi kugira ngo natwe uyu muvyuro tuzane mu cyacu cy'u Burundi. Yes, teka tubashimire cyane gose ku nsobanuro tuhawe nziza cyane. Hari ijambo numvise ridasanzwe ku munsi w'ejo turiko turabandanya inyigisho bavuga ngo ikanguro ngo nirishobora gukorwa n'umuntu umwe no kuvuga nta mupastor umwe ashobora gukora ikanguro. Icyo kintu numvise ari ikintu kidasanzwe ari nayo mpamvu mubona abapastori benshi cyane ngaha hari umurongo muremure turaza kubereka byinshi cyane kuna wale wanaozungumuza lugha mbalimbali sijui kutoka Burundi na wapi mtajua mengi sana acha niwashukuru sana ndugu zangu ambao mko Bujumbura Burundi, Rwanda, Kigali, huko Mombasa, Nairobi, pande zote. Tuseme Bwana awabariki sana. Mlikuwa nami Sezibera kama kawaida. Asante sana, mubarikiwe.